abana b'abahungu babanige bataravuka, ariko uko yahinduye iyo migambi. Tera haleluya. Numviswe n'abantu bakeya. Hashimwe Yesu ko iyo migambi ihagaze. Ntabwo ihagaze kuri bose, ihagaze ku bantu babyizeye. Ntabwo ihagaze kuri bose, ihagaze ku bantu babyumvise. Ntabwo ihagaze kuri bose. Tera haleluya. Ihagaze ku muntu ahagaze ku cy'Imana yavuze. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Ngo bahamategeka abakirize ngo umuhungu wese azovyara umwana w'umuhungu baze bamunige. Kandi Mose yavutse mu icyo gihe nyene. Imana irekuye umuntu agiye kukuvana mu kaga umaze mw'imyaka myinshi. Mose yari yavukiwe kuzobakura aho hantu, kandi yavutse mu icyo gihe bari bavuze ngo abana b'abahungu bose babanige. Ariko ngo abakirizi ntibakura icyo babwiwe, barababwira baravuga ngo Imana ikiba irabavugiramo, irababwira ati ntimuze mukora iryo kosa, ngo muri bo ntibavyara, Imana ikibaha kuvyara, Imana itugirire neza kubera badashize umugambi kubera badashize mu bikorwa umugambi wa Satani. Ene data, aba bantu bahuye n'akaga ngo bace babongeramo ibikorwa, babona ngo baguma baguka, babona baguma bakomera. Haleluya. Babona ntibagwara. Abanyegiputa bakirwa kwa muganga, ariko abaheburayo ntibagwara. Yo haleluya. Tera haleluya. Mwico gihe abaheburayo kandi ntabise bagira, bikangura basanga babyaye. Mana itungirire neza. Hari neza y'Imana irekuye kino gitondo. Hari ubutabazi bw'Imana burekuye kino gitondo. Naho bari bagize inama, iyo nama Imana ihinduye ubusa. Tera haleluya nimba unyumvishe. Baravuze ngo aba bantu tubarabye bariko baragwira. Aba bantu tubarabye, aba bantu tubarabye bariko baratera imbere. Aba bantu tubarabye bariko barakomera. Aba bantu tubarabye bazoturuta. Hari abantu bapfuye bazize ibyo nyene gusa, bakamuraba bakabatuye umuntu aba bana we bazohava bakomera. Tubagireyo, Mana tugirire neza. Haleluya. Bakavuga ngo turabe ko uyu mugambi uhagarara. Reka ndakubwire, nta uzohagarara, ahubwo uranakomeje, ahubwo ugiye kwaguka, ahubwo tugiye gukomera, ahubwo tugiye kugera kure. Tera haleluya. Igihugu cyose cyagize inama, baca bahakubaka ibisagara, baca bahakubaka ibigega by'igihugu. Mana tugirire neza. Baravuga ngo uyu muntu abantu si bazohava bagwira, hanyuma bazo badusubira iwabo. Ariko ngo uko barushiriza kubatwaza ituntu, nabo niko barushiriza kugwira. Uko barushiriza kuturoga, niko turushiriza kuramba. Haleluya. Tera haleluya. Uko barushiriza kudutega imitego, niko Imana ikomeza kutugirira neza. Tera haleluya. Tera haleluya. Yo! Mana ishimwe. Uko barushiriza, uko barushiriza. Birayambwiye ngo uko barushiriza, ariko uko barushiriza kubatwaza ituntu, nabo niko barushiriza kugwira no kugasara. Mana itugirire neza. Kandi ngo abanyegiputa kaca kabajya hehe? Kabajya hehe? Hari ibintu Imana igiye gukora, abakwanga n'abakugwanya kabajye mu nda. Numviswe n'abantu bakeyi, nukuri ko Imana n'Imana yanganirije ko hari ibintu Imana igiye gukora,
abakugwanije kakabajya mu nda. Tera haleluya, tera haleluya. Babonye imigambi yabo itagiye mu bikorwa ngo kaca karabajya mu nda kubera babuze uko bigenda. Tera haleluya. Mwarisoma ku 13 wumve. Imana ishimwe ko igitabara. Narimvuze ngo Imana ishimwe ko igitabara. Narimvuze ngo Imana ishimwe ko igitabara. Fata itariki uyandike ni ya 46. Ni n'igiharuro kitanashobotse ariko umva ndakubwira ntacyo bitwaye. Ariko itariki nyine uyandike, hari ikintu Imana igukoreye abanyegiputa kabariye mu nda. Tera haleluya, subira haleluya, tera haleluya imbaraga, subira utere haleluya. Hey! Karabariye mu nda, 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 karabariye mu nda. Tera haleluya. Ole bosika, hari imbaraga zebosika lamone sitoteke. Karabajya mu nda, 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 karabajya mu nda. Ngo bakomeje kugwira, bakomeje kwaguka, bakomeje kugirirwa neza, bakomeje gukomera. Tera haleluya. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Mwarihera ku 12. Hera ku 12. Some mu izina rya Yesu. 12 havuze ngo ariko uko barushiriza kubatwaza agacinyizo nabo niko barushiriza kurwira. Ndasenga uyu munsi ibyo baguteze byose bisimbuke. Numviswe n'abantu bakeya. Haleluya. Amen. Numviswe n'abantu bakeya ariko umva ndakubwire Imana itugirire neza. Hari ibintu Imana ikoze kandi karaza kubajya mu nda. Imana idufashe cyane kubera bakoresheje imbaraga nyinshi kugira ugirirwe nabi. Baraza kubabara babonye bitagiye mu bikorwa. Bagiye ku bapfumu batandukanye, bakoresheje imbaraga, bakoresheje imbaraga, ariko baragiye gukorwa n'isoni. Babonye Imana itabaye, babonye ibyo bifuje bitabaye. Tera haleluya. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe. Karagiye kubajya mu nda. Ni kuri ijoro Imana yavuganye nanjye. Karaza kubajya mu nda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Bakoresheje imbaraga zose. Amen. Bakoresheje imbaraga zose ngo basibye amarira yawe. Bakoresheje imbaraga zose ngo bakore ibintu byose bishoboka. Ariko Imana yavuganye nanje, yambwiye ngo iragiye gukora ibintu batuma baribwa mu nda, batuma basesemwa, batuma babura amahoro, batuma bicuza, batuma ya. Tera haleluya. Ongera haleluya. Tera haleluya imbaraga. Hari ibintu ikoze bituma kabajya mu nda. Tera haleluya. Imana ishimwe. Amen. Narivuze ngo Imana ishimwe. Amen. Narivuze ngo Imana ishimwe. Amen. Narivuze ngo Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Tera haleluya.
haleluya, tera haleluya. Ukomeze guhezagirwa mu izina rya Yesu. Ndasenga kabajye mu nda, ndasenga kabajye mu nda, ndasenga kabajye mu nda. Tera haleluya. Nyumva imbaraga z'ubutabazi karaza kubajya mu nda, itari kuyandika ahantu. N'Imana ivuganye nawe kuri kino gicaniro. Tera haleluya. Bari barababwiye ngo umwana w'umuhungu wese azovuka, umukobwa umureke, ariko umuhungu wese. Ariko izo nama Imana iziburizamo. Amina. Nta muheburayo yongeye kumva igise. Imana ishimwe. Amen. Hageze kubyara yarabyara. Barangije barabatuma bati ko bakomeje kugwira muri biki. Baravuga ati abaheburayo rero batandukanye n'abanyegiputa. Bari tugire neza. Niyo bagiye kugishe, niyo hageze kubyara nta bisonga bumva. Niyo hageze kubyara tera haleluya. Ukuri kw'Imana hari ibintu Imana ihinduye. Ukuri kw'Imana hari ibintu Imana ikoze. Ukuri kw'Imana Imana irabaguye. Ukuri kw'Imana Imana iratabaye. Ukuri kw'Imana Imana igiriye neza abantu. Tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Biteze kukogwa n'isoni nibo bagiye kuzikogwa. Mwarisoma Yesu. Nuko abanyegiputa barushiriza kugwira kubw'Abisirayeli, bacuranguza Abisirayeli, barabacumukuza, batuntuza imitima yabo kubwo kubakoresha ibikorwa biruhisha byo mu rwondo no mu matafari n'ibikorwa byose byo mu ndimiro. Ibyo babibakoresha byose babacuranguza, babacumukuza. Amen. Ariko ntacyo bitwaye. Ibyo ntibizotuma Imana itatwagura. Ibyo ikoze bituye gutuma kabajya mu nda. Hari inama z'umugwanizi Imana ihinduye ubusa. Hari imigambi ya Satani ipfuye. Baraja hehe ko Imana idutabaye? Baraja hehe ko Imana itabaye ubwoko bwayo? Baraja hehe ko Imana itabaye abana bacu? Baraja hehe ko Imana itabaye urubyaro rwawe? Baraja hehe ko Imana itabaye urugajyango wawe? Baraja hehe ko Imana ibihinduye? Tera haleluya. Nababwiye ngo hari inama ziteba zikamara igihe kinini, kandi hari igihe utwenga baragize inama mukicarana inama barazihejeje. Imana itugirire neza. Hari igihe wicarana n'umuntu kandi inama yo kugira nabi yarayihejeje. Imana yavuganye nanjye ngo izo nama zose zibaye ubusa mu izina rya Yesu. Imbaraga zose bakoresheje kugira ntuzogere mu k'umunani, kugira ntuzogere mu kwa cyenda, kugira ntuzogere mu kwa cumi, kugira ntuzogere mu kwa 12, kugira ntuzogere mu kwa mbere. Tera haleluya. Izo nama zose zibaye ubusa. Tera haleluya. Baje inama y'ubwenge, baravuga ngo tubagire inama, tubagire inama y'ubwenge, tugire inama y'akenge. Ariko baraja hehe ko Imana igiye gutuma baribwa, igiye gutuma basesemwa, igiye gutuma baribwa, igiye gutuma basesemwa. Tera haleluya. Ariko haleluya. Baje inama y'ubwenge. Harabagiriwe inama ngo bavanwe mu kazi. Harabagiriwe inama ngo fiyansaye zipfe. Harabagiriwe inama ngo mariage zihagarare. Harabagiriwe inama ngo urugo rupfe. Harabagiriwe inama ngo imigambi yawe ntitere imbere.
harabagiriwe inama ngo urudandazwa ntirugere kure, ariko Imana ivuganye nanje ngo izo nama zose zibaye ubusa. Tera haleluya, tera haleluya, ongera haleluya, tera haleluya. Imana ishimwe. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Mw'ivyo hari igihe usanga harimo n'abantu basenga, sibyo? Hari igihe usanga harimo n'abasenga, n'abasenga bakavugira inama. Amen. Haleluya, haleluya. Kandi bobo rero baca babwira n'Imana ngo ibashigikiremo, ariko izo nama zipfa. Kandi izo nama zirapfuye, kandi izo nama zirapfuye, kandi izo nama zirapfuye, kandi izo nama zirapfuye. Tera haleluya y'imbaraga. Yewe izo nama zirapfuye, izo kuwa mbere zirapfuye, izari zashize kuwa kabiri zirapfuye, izari zashize kuwa gatatu zirapfuye, izari zashize mu kwa munani zirapfuye, izari zashize mu kwa cyenda zirapfuye. Tera haleluya. Amen. Ngo bagira inama ngo nitugere kure, baje inama, baje inama. Ndumva hari umuntu mpanuriye n'indwara bateganya bari bandire ko izakwica nta nubwo izokwica. Ndumva Imana ikirije mu rwego rukomeye, ndumva hari ubutabazi bwo mu rwego rukomeye, ndumva hari imbaraga zo mu rwego rukomeye, ndumva hari imigambi ya Satani iburijwemo, ndumva hari ibintu bibaye uno munsi. Beneda, ndumva hari ikintu kibaye, ndumva hari ikintu kibaye, ndumva hari ikintu kibaye. Tera haleluya, tera haleluya, ongera haleluya. Hey! Yo, bari bagize inama, sigaje iminota 20. Hari igihe baje inama ugatwengana n'abo mukorana, kandi ko bari kubapanga ingene bazokuvanaho. Mugasangira icyayi, mugasangira byose, kandi arifise imigambi yo kukwimisha akazi. Ariko reka nakubwire, Imana irabihinduye. Bagize imigambi, bari kwaguka. Nagenda guha amakuru utaruzi ko Satani atanezerewe nuko abantu baza hano bagatabaga. Salvatore avuye hano yaje hano amadeni amumereye nabi, hamwe yosara. Imana itugirire neza. Ariko murabona ko ashima Imana. Manuel yakugiriye umumaro uzomusohokana umunsi umwe umugurira agafana. Aramaze gusohoka n'amano, aramaze gusana kwa gafana. Azogusubizeyo ndakako iyo turu nje ndayigusabiye. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Naribuze ngo Yesu ashimwe cyane. Haleluya, tera haleluya, ongera haleluya. Baraja he kwijuru ritabaye
Tera haleluya. Haleluya. Hari inama Imana ihinduye ubusa buriya. Hari inama zihindutse ubusa. Hari inama zihindutse ubusa. Emerera Imana wakira agakiza. Emerera Imana ubihagararemo neza. Emerera Imana wihane ibyaha. Emerera Imana ube mu Mana. Nayo iraje igutabare. Tera haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Salvatore namwe banza ukizwe wakira agakiza. Wakira agakiza Imana ibihindure. Mwari soma 2:3 gitabo cya mbere cya kabiri cya Samueli. Cya kabiri. Soma cya kabiri twumva ingene havuga. Soma cya kabiri cya mbere 23 Umutwe umunani tugeze 14. 8:12. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ivyo ubuhizi ingabo. Oya 2:3 8 ku 14. Wo n'umutwe w'amajambo. Ego soma twumve. Ivyo ubuhizi ingabo za Dawidi zakoze. Aya niyo mazina y'abahizi Dawidi yari afise. Aho ni 2:3. Ibe Samuel. Igitabo cya mbere. Cya kabiri. Cya mbere. Wavuze cya kabiri. Oya ni cya mbere. 2:3 nyarukiriza ngiye gusenga. Mutwe amajambo aravuze ngo Dawidi atabara abikeira. Dawidi atabara abikeira. Ego. 8 haravuze ngo nuko Sauli ahamagaza ingabo zose ngo zitonde urugamba zije gutera Ikeira. Azi gutera Ikeira. Zugarize Dawidi n'ingabo ziwe. Zugarize Dawidi n'ingabo ziwe. Dawidi amenya ko Sauli yamugiriye inama mbi. Dawidi yamenye ko Sauli yamugiriye inama mbi. Bwira uwo mwicaye ngo hari inama mbi ku buzima bwawe. Byumve unubwire ngo hari inama mbi. Mana yambwiye kutamubwiye kwe mubwiye no yasinzira ubwiye ngo hari inama mbi naho uri kurajyana. Amina. Nahajyanye hari inama nahajyanye rega hari imigabo. Tera haleluya. Hari imigabo mibi. Hanyuma abarira nuko Sauli Dawidi amenya ko Sauli yamugiriye inama mbi. Yamenya ko yamugiriye inama mbi. Abarira Abiyatari umuherezi ati zana hano efode. Nuko Dawidi arasenga ati uhoraho Mana y'Abisirayeli, jewe umusavyi wawe numvise inkuru y'ukuri yuko Sauli agomba gutera Ikeira ngo arandure iki gisagara agihora jewe. Mbega abantu b'Ikeira bazontanga mu maboko yiwe, kandi Sauli azomanuka koko nk'uko jewe umusavyi wawe navyumvise. Ewe uhoraho Mana y'Abisirayeli, ndakwinginze barira umusavyi wawe. Uhoraho aramwishura ati azomanuka. Maze Dawidi arongera arabaza ati none abantu b'Ikeira bazontanga twe. Maze Dawidi arongera arabaza ati none abantu b'Ikeira bazontanga twe n'ingabo zanje mu maboko ya Sauli. Uhoraho aramwishura ati bazogutanga. Nuko Dawidi ahagurukana n'ingabo ziwe zari nk'600 bava Ikeira bagenda bayerera hirya no hino. Hanyuma babarira Sauli ko Dawidi yahunze akava Ikeira
aca asigaho ntiyaja gutera. Nuko Dawidi aba mu masenga yo mu bugaragwa, aguma mu misozi yo mu bugaragwa bw'izifu. Sawuli akama amurondera uko bukeye, ariko Imana ntiyamutanga mu maboko yiwe. Amen. Naho hari imigambi Imana ntizogutanga, naho hari inama mbi Imana ntiyemeye kugutanga, naho bakuroza Imana ntizemera kugutanga, naho hari imbaraga mbi Imana ntiyemeye kugutanga. Abatemewe gutangwa tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Imana izihinduye ubusa, Imana izi nama izihinduye ubusa, Imana izi nama izihinduye ubusa. Imana itugirire neza, naho bazokuroga Imana ntizemera kupa. Gitabo cya kabiri cya Bikorinto, ahandi ndaharetse. Gitabo cya kabiri cya Bikorinto, Gitabo cya kabiri cya Bikorinto, ibice 10 umurongo wa 4 n'uwa 5. Tuca dusenga Imana ibahezagire. Wahabuze Gitabo cya kabiri, soma. Igitabo cya kabiri cya Bikorinto, igice 10 kuri 4 na 5, naho tugiye kurangiriza. Umutwe w'amajambo uravuze ngo Pawulo yerekana ubushobozi bwiwe ko buva ku Mana. Ego. Kuko ibirwanisho by'intambara yacu atari soma neza ushimangira iryo jambo. Kuko ibirwanisho by'intambara yacu oya nibirwanisho. Soma ushira umutima mu nda. Iki nico bivuga, niko kivuga. Ibirwanisho mwebwe havuga ibirwanisho. Iyi nikivuga. Ibirwanisho iyi nshasha nikivuga. Sawa. Kuko ibirwanisho by'intambara yacu ari byo mu buryo bw'umubiri, ariko mwari uri ngaha. Kuko ibirwanisho by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ego, ariko reka dusome. Kuko ibigwanishwa byacu, kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi, dushingura impare n'ibishizwe hejuru n'igishizwe hejuru cyose kihashiriwe kugwanya ukumenya Imana. Dufata mpiri, amen, dufata mpiri ibyiyumvirwa mu mitima byose tukabigomororera Kristo. Tera haleluya, ongera haleluya, tera haleluya. Ntuzoharire nabo, niba kwandikira message ho gutuka ntuzoyisubize. Mani tugirire neza, niwumva bakuvuze nabi ntuzobabaze, ariko wowe uzofukame. Intambara yacu itandukanye n'iyabo, Imana igiye kwihagarara mwigwanye. Bibiliya imbwiye ngo kuko ibigwanishwa byacu ntabwo bihagaze mu magambo yo kwishurana. Sinzi ko hari umuntu umwanya uvise ngo atera haleluya, tera haleluya. Nubona bajyana inzara ntihagire icyo uzavuga, wewe uzosenge, kubera intambara yacu Imana yavuganye natwe ngo yihagazemo. Yavuze ngo ibigwanishwa byacu ntabwo bihagaze mu buryo bw'umubiri,
ariko ngo bifite ububasha. Tera haleluya bwo gushingura ikintu cyose gishiriweho kurwanya Imana. Tera haleluya imbaraga. Ongera haleluya. Dushingura impare n'igishizwe hejuru cyose cyashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Akajambo karyoshe, dufata mpiri. Amen. Dufata mpiri. Gufata mpiri. Haleluya. Turahagarika n'ibintu bikiri mu mitima yabo bitaramenyekana. Hari abantu batanyumvise ariko we. Tera haleluya. Hari abantu batanezerewe nuko uhetse nuko atabyuze, kandi ibyo byagiriwe mu mitima yabo. Bibiliya imbwiye ngo twebwe twahawe ububasha no guhagarika n'ibyiyumviro bitari bwaje imbere, bitari bwaje mu migambi, bitari bwatangure gukora. Wewe wamenye ibyamaze gukorerega, ariko hari ibindi bitarakora. Ene ngo umuntu asinzire ntibona ko afise ingorane. Arafise ingorane kandi yavuye kure mu gasozo. Ashaka no kuba yaje n'amaguru. None aragonye, aragurusha. N'ubundi ararusha. N'uburuhe bwongeye mu bundi buruhe. Mugira umuntu yavuye mu gasozo aje gusenga ngaha no kubera gukunda Imana. Wapi? N'urukundo akunda Imana. Nibibazo n'uburuhe. Utarushe ntibova mu gasozo ngusa. N'uburuhe. N'uburuhe. None ari karagona n'ukuri kw'Imana. Amen. Kuva saa 9 nari nkanura kugera 12 sinongeye gusinzira. Nagomba dusenge. Ndikumva hari ikintu kibaye. Hari umuntu numva afite ikivyimba kandi arabizi ko agifite. Natambuke hano ejo azoshaja kwa muganga, kwa munga azoshinga intahe. Abizi ko agifite. Apana ko icyo wiyumvamo muganga yakubwiye ko gifite kandi uragifite. Ikivyimba Imana yakomeje kubimbwira. Ni umuntu umwe ntabwo ari babiri. Oya, we nturimo. Aho nyene Imana data nta n'umuntu yo muhagara aho urazi yo kwikubita ngaho ko tutoja kuri ETS n'amafaranga mufise ngo cyamuyazana akajya kwa muganga. Soko bimeze none turamusiga ngaha yaravye. Namwe muri ko muraraba. Imana yampamagaye. Bari bazi ko aricyo kizomwica, ariko itari kumbwiye kumukijije. Imperera ya masi ahinduka umuriro, kandi imbaraga zawe zikore. Kiganza cyawe ciza gikora umurimo. Umukize kandi umukize. Aya mazi avura indwara zose zari ku buzima bwiwe, izo yarazi nizatazi. Ndavyatuye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ntukekeranye urakize. Numvise amajwi 3 ambwira ko Imana igukijije, kandi birabaye. Imana iragutabaye. Tera haleluya. Ongera haleluya. Bantu mwese mukeneye abana mutonde hano. Imana imbwiye ngo iyo liste yose nta numwe Imana ivanyemwo. Nuwo wizere muhagurukire. Imana itanze abana kuri buri muntu wese yajya hana mukeneye. Nico gikorwa Imana ikoze.
nyaruka na imyanya wanje waheze ibyo ubanje kuvyiyumvira ntasengera bahatambutse mbere mugare ku muryango imvugo yiwe ni hame tegereje umusizi Yesu n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara Yesu n'umugabo w'umunyakuri umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara Yesu n'umugabo w'umunyakuri n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara reka mbabwire muri bimwe muziho sinabona icyo yavuze yavuze nkihera ibyo bitera gutegereza nkomeye ngo nibyo narabona nzabibona Yesu n'umugabo w'umunyakuri n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara Yesu n'umugabo